Bakunzi bahori CANAAN TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa n'indimi zose, cishijwe bugufi mwami Imana muri imbere yawe no kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Cishijwe bugufi mwami no gukenguruka ibyiza ntangere udahengeshanya kudukorera nk'abantu ukunda. N'uyu mwanya mwami Imana nzi neza ko ari byinshi wateguye ku bwacu. None ndasengera abantu bose bazokumvira ijambo kugira ngo mwemu w'Imana bamurikire bumve kandi batahure, naho baba bariko baraca mu buzima bugoye ko uri Imana ihindura ibyahindanye, itabara barushe, ikaruhura n'abaremerewe. Ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo imbere y'Imana ntakidashoboka. Haleluya. N'ibyapfuye irabizura. Haleluya. Imbere y'Imana nta kintu na kimwe kidashoboka. Harero igihe irindira kugira ngo yerekane icubahiro cyayo, ikarindira ibintu bigapfa, ikarindira ibintu bikononekara kugira by'ukuri tuyimenye. Haleluya. Kuko hari ibintu Imana ikora by'ukuri mukamenyana nayo, ukayimenya ukavuga uti uru n'urutoke rw'Imana. Haleluya. Ukuntu ukuboko kw'Imana gukoze iki kintu. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana igice c'11 turasoma umurongo wa 25. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yapfuye azobaho. Amen. Murumva Yesu aravuga ati ni jewe zuka, ni jewe ngaba ubuzima bw'umuntu, ni jewe ntuma umuntu apfa, ni jewe ntuma umuntu abaho. Unyizera wese naca azoba. Haleluya. Rero iyi nkuru yari inkuru ya Lazaro, ariko aravugana na mushikiwe, aramara ati ati egaye yarapfuye Lazaro, nta nico uje gukora kindi, karabaye tamaze iminsi nemumva tino kunuka yaramaze kunuka. Yesu igituma ateba mu buzima bwacu, ntaca ashoka yishura ibibazo dufise. Haba hari impamvu. Haleluya. Haba hari impamvu. Hari ibintu biba ukabona umengo ni ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe. Navyaye none wane ntibavyara. Nubatse inzu ndayuzuza n'abana ntibazubaka. Nakoze ndadandaza ndunguka none abandi bobo ntibadandaza bakunguka. Urumva ibintu byose ukumenga ni ibintu bisanzwe. Nagwaye ndakira none abandi bobo ni uwambere agwaye agakira. Donc ibintu byose ukabona ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe. Ariko hari igihe Yesu avuga ati jewe ngira nkora ikidasanzwe kugira ngo abantu bamenye ukuboko kwanje. Haleluya. Bamenye ubushobozi bwanje. Lazaro yaragwaye nk'abandi bose, kandi batuma ko umukunzi wiwe ngo aze kumukiza. Umukunzi wiwe aravuga ati ntahonje reka mbanze ndeke, kugira ngo by'ukuri iriya ntara bashingira bamenye ubushobozi bunkorera mu bwaribo. Haleluya. Hari nawe igihe Imana ikurekera mu cyago kikakubabaza ukavuga ati none iyi Imana iranyumva, amasengesho nsenga mbega Imana irayumva, canke ukamengo iri mwikonje yaragiye nikiri kumwe nawe. Ariko nagira ndakubwire ngo muri kumwe 100%, kuko mutabanye nayo no kubaho ntiwobaho. Haleluya. Hamwe Imana yo kubita urugohe, Satani yo kubika
yo kubika urugo rwayo, kubika ubuzima bwayo, yo kubika isi. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo n'umuteramyi wacu, ngo ntasinzira ntahunyiza ku bwacu, kuko asinziriye umwasi yotumira. Rero nibyo uri kuracamo, nibyo bikubabaje, nibyo ubona ari umusozi imbere yawe, Imana muri kumwe irakureruye mu kiganza cyayo, kuko itakureruye sinzi ngene vyogenda. Hanyuma ngo bariko baramubwira ati yo bababaye barida, Yesu niho yaterurira ijambo ngo Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo. Kubera kugira ubwo uri kukangwa nuko yazara amaze iminsi yapfuye yaboze, atega ni jewe nzuka n'ubuzima, jewe ndi byose, n'uwapfuye ndamuzura, ntugire ubwoba. Ngo ni jewe nzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho. Ku mirongo 26, kandi uriho wese anyizera ntazokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Rero nanjye ndiko ndakubaza, urizeye Yesu ko atatogukura? Urizeye ko Yesu ashoboye byose? Niwaba ubyizeye urahiriwe, uzobibonesha amaso yawe, azura ibyapfuye, ahindura ibyananiranye. Haleluya! Igihambaye ni ukuvyizera. Na Yesu aramubaza ati byo urabyizeye by'ukuri ko ari jewe nzuka? Ubundi we yiyumvira ko ari nzuka rya bose, ariko umve Yesu ni nzuka ku muntu uwo ari we wese ku buzima bwiwe. Erega hariho abantu bariho kandi bagasa n'abari mu muriro cyangwa bari mu mva, ariko Yesu abo bose, haleluya, abo bose afite ububasha n'ubushobozi kubakurayo. Igihambaye ni kugira iki? Ni ukumwizera. Nawe urumva ko abajije ngo urizeye ibyo? None urizeye ko ari jewe nzuka n'ubugingo? Rero Yesu rero hari igihe yemera ibintu bikabanza gupfa, bikabanza kononekara, kugira ngo n'abatizera n'abatamwizera bavuga ati nukuri iki coco aratwemeje, iki coco aratwemeje, nta dute nimwe. Kuko hari igihe abantu b'Imana ibintu biba ku buzima bw'umuntu, abantu bakavuga ati none igitangaza kiri muri ibyo ni iki? Ariko nagira ndakubwire ngo tuba mu bitangaza buri munsi, tuba mu bitangaza buri munsi. Ikintu ufise iyo ukibuze niho umenya ko kukibona ari igitangaza. Hari ukubwira ati none kuryama nkabyuka, none igitangaza kiri hehe? Abantu bose ntibaryama bakabyuka, ariko hariho uryama adashobora, yaryamye akomeye akabyuka yapararije, cyangwa akabyuka urumva atabona, akavuga ati comba igitangaza, nkabona asubiye kubona izuba uko risa, cyangwa akabyuka adashobora no gushira ikirenge hasi. Ntihacamenya ati bwa bundi kuryama umuntu akabyuka abona n'igitangaza, cyangwa akavuga ati kubyuka umuntu ashobora gutambuka n'igitangaza. Kubona umuntu aryama akabyuka akajya muri dusha akiyoza, abona ariko yozwa n'abandi bantu, aravuga ati compa ngasubira kwiyoza, yobona ari igitangaza. Rero bantu b'Imana, ubuzima tubamo n'ubuzima bw'ibitangaza gusa, n'ubuzima bw'ibitangaza gusa. Dukwiye guhora dushima Imana muri byose. Haleluya! Dukwiye guhora dushima Imana muri byose. Niyo ubonye ushoboye gufungura atawe uri kwaragufyondera cyangwa gucica mu isonde, ushobora kurya wenyine, ushobora kwinywesha wenyine, n'igitangaza. Haleluya! Kandi uyo nta wundi abikora, ni umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya! Ni umuremyi w'ijuru n'isi. Rero Yesu niwe buzima, Yesu niwe buzima, niwe muteramyi wacu, niwe murinzi wacu. Haleluya!
akemera ibintu bikabanza bikononekara kugira bamumenye. Jewe uyu munsi ngira ndibaza nkaha muri Los Angeles, ndibaza ko uyu munsi benshi bamaze, sindabizi mugabo, ndibaza ko benshi bamaze kumenya Imana, bakavuga ati Imana irakomeye, Imana irakomeye, avec la technologie américaine, avec indege, abazimya, avec bya bindi byose muzi, amahanga yahagurutse gufasha. Uyu munsi baravuga ati ukuboko kw'Imana nta muntu n'umwe yo guhagarika, nta n'umwe kiretse Imana ubwayo ari idesize guhagarika. Haleluya. Rero bantu b'Imana, ntitubabare ngo tubabazwe ku bihe bibaye birebire. Hari igihe Imana ibireka bikabanza bikabora, bikabanza bikanuka kugira ngo yerekane icubahiro cyayo. Ashika i Betaniya, ndibaza ko abantu bajyanye inzara ati wawu ntiwabonye agarutse kurya kwa bamarita. Kuko ngo yari agenda iwabo bagasangira, bakagumana, bagaryoherwa, bagatera inkuru, bagasengera, ko ngo bari inshuti ziwe pe. Kuko n'abashikiwe yamutuma ko bavuze ngo wa mukunzi wawe Lazaro aragwaye. Haleluya. Yesu rero hari igihe yabyemeza akavuga ati ngira ndabemeze mumenye ubushobozi bunkorera mu bwaribwo. Rero umuntu w'Imana ntutinye, umwami Imana hari igihe abireka. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa n'indimi zose, cishijwe bugufi mwami Imana muri imbere yawe no kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Cishijwe bugufi mwami no gukenguruka ibyiza ntangere udahengeshanya kudukorera nk'abana ukunda. N'uyu mwanya mwami Imana, nzi neza ko ari byinshi wateguye ku bwacu. None ndasengera abantu bose bazokumvira ijambo kugira ngo muhemu w'Imana bamurikire, bumve kandi batahure, naho baba bariko baraca mu buzima bugoye, ko uri Imana ihindura ibyahindanye, itabara barushe, ikaruhura n'abaremerewe. Ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen.